azosubire. Uwari yamanitswe kuri Antenne ubuzima bwiwe ubu bwifashe neza cyane. Ibyo tukaba twabiyagiwe n'umuvyeyi wiwe amugwaje aho asanzwe agwariye. Umwana ubunya aho bigeze ego ubu yakize. Ewe itwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Nk'uko hari hamaze imisi ibihuha bivuga ko Emile wa musore yaduzwa kuri Antenne ko yitavye Imana, ibyo sivyo namba. Nk'uko twamusanze aho amaze imisi agwariye ku ivuriro risanzwe rivura abafise ubugwayi bwo mu mutwe, twamusanze ameze neza kandi ariko arayaga. Umuganga amukurikirana yatuyagiye ko vuba agiye gusohoka ibitaro kuko amaze koroherwa. Umuvyeyi w'uyo musore arashima cyane intambwe umugwayi ageze ko mu gukira. Je nitwa Kayobera Florida, nkaba muri komine Musigati muri zone Kivyuka ntara ya Bubanza. Nkaba nashitse ngaha nje kugwaza umwana wanje yitwa Tuyisengeye Mire yamanitswe kuri Antenne. Nubwo biruko ngo babayeho ubuzima butoroshe, kuronka ibyo bafungura ni kibazo kuko atamuryango bafise ino mu Cibitoke. Intambamye dufise niyo amafaranga no kudusohora kuko nk'ubu sindonka ikingaburira, sindonka nico nsumisha, ubu unya nge turya nabi na nabi nyene. Ngo ntibaramenya ko ari bo bazoriha amafaranga y'ibitaro canke ko ari Ndabaru azoyariha. Bobo ubwabo nta mafaranga bafise ashobora kubakura mu bitaro. Ibijanye n'uburyo bw'amafaranga asabwa mu ivuriro ntabwo turamenya kuko umuganga mukurikirana ntaratubwira uburyo busabwa ko bungana, ntiturabimusaba ariko mugabo naramusabye ati none tubona twebwe tuzotaha ryari, aca twishura ngo ni kwa gatanu ariko ntiyatubwiye uburyo bw'amafaranga ko ntubungana. Twege ntabwo tuzoronka kuko ntaho tuzobukura, naho twonashobora kunabukura ndetse ariko wowe unarara ubusa ugaca uronka aho wikora ngo uriko uraronka uburyo bw'amafaranga utanga mu ivuriro. Barasaba abajejwe intwaro bo banafashije uwo musore kumunyarukana ku bitaro kubafasha uko bizogenda mu bijanye n'uburyo buzosabwa kugira basohoke ibitaro. Nosaba abajejwe intwaro badufashije kumuzana ngaha kw'iri vuriro ko aribo n'ubu bokurikirana bakaza bakadusohora iri vuriro kugira ngo nanje nze kuraba aho abandi bagerereje gukora, nanje aba ariho mpera, nanje nkore ntere utugori, ntere uduharage, ntere n'utwumbati kugira ati nanje hirya y'ejo sinzopfe n'inzara cane. Twobibutsa ko uyu musore Emile ari umwe yashoboye kurira hejuru kuri Antenne hari kwigenekerezo rya 27 Nyakanga uno mwaka, aho yavugwa ko yoba yarozwe hakoreshejwe amangetengete. Uwo musore akaba akwijije imisi 20 ariko aravurirwa mu ivuriro risanzwe ryita ku bagwayi bafise ingwara zo mu mutwe. Ukekwa ko yoba ari we yamutekenitse mu kumwuriza hejuru kuri Antenne Ndabaru nawe akwijije imisi 20 ari aho yizeye umutekano wiwe tohungabana, aho abarizwa ubu bisa nkaho yatse indaro. Mu misi iza ari naho tuzosozera ino nkuru yacu ya Ndabaru, tuzobashikiriza ikiganiro cy'uwamanitswe kuri Antenne aho azotuyagira byinshi kuko azoba yamaze koroherwa neza. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu tubategurira. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire, naho ubutaha. Wavrep ijwi ry'urwaruka FM.